kuri uyu munsi Uburundi bwatoye icivugo kivuga ngo umukenyezi nkingi y'iterambere ryubakiye ku burimyi no gukingira ibidukikije. Mu mvugo ntacoza kiruta ico civugo mu gushima no gukenguruka uruhara ntangere rw'abakenyezi mu bisata nk'ivyo bizwi ko ariyo nkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu n'akazoza ku Burundi bw'ejo. Umukenyezi nivyo niwe nkingi mu burimyi bugaburira igihugu ku bice 95% kwijana, bukagira ivyo bice nyene mu biterwa bishoka hanze nk'ikawa n'icayi arivyo vyinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro ku bice 80 kwijana. Nko mu burimyi umukenyezi azi imbere hageze ivyo gukingira ibidukikije, ariko hoho akaba mu bambere ingaruka mbi zo kutabungabunga ibidukikije zikorako zikabasinzikaza, zigasinzikaza ubuzima bwabo, umutekano n'amagara yabo n'ayababo. Ikibazo rero gikomeye hano kandi twifuza gutura abategetsi batoye ico civugo ni iki: mbega ivyo vyose abakenyezi bakora vyoba bishimwa kuko bari koko inkingi y'iterambere canke ko ari abakozi batazimvye ata mpembo bagoza ntibarindire gushimirwa? Muhari n'amahoro hano urahafitiye amakenga kandi yifuza insiguro. Mbega atari bihendwa abana umukenyezi yoba ari inkingi y'ibintu adafise ko ijambo, adafise ko uburenganzira canke ububasha na bumwe? Uko ibintu biri wacu no kw'isi yose nuko nko mu bindi bisata byose by'ubuzima bw'igihugu abagabo ari bo bonyene bafata ingingo mu by'uburimyi no mu byo gukingira ibidukikije. Uturorero twa hafi twofatirako twobaza tuti mbega abakenyezi boba barajejwe ubushikiranganje bw'uburimyi no gukingira ibidukikije mu gihugu iwacu canke batwaye amaproje manini ajejwe iterambere ry'igihugu ryubakiye ku burimyi no gukingira ibidukikije banganiki? Abakenyezi batumirwa muri za nama mpuzamakungu zihweza ihinduka ry'ibihe gushika uno munsi mu barundikazi banganiki? Ubwo si mparugwa. Ikindi naco, mbega umukenyezi yoba inkingi y'ikintu adafitiye uburyo bwo gutunganya? Yoba gute kamwe gahara mu ruganda ntibacure mu burimyi ataburenganzira afise kwitongo, tuzi ko ari intoranwa yahariwe zina mugabo gusa adashobora gufatamwe ingingo yo kurikoza iki canke ikindi, mbere n'ivyo yarimyemwo ntaba afise ububasha bwo kubishora no kuvyikenuza uko ashaka. Mbega yoba gute inkingi mu gukingira ibidukikije adafise ijambo muri vya bikorwa bititura isi n'ibiri kuri yo, nko guhonya amashamba, kwimba ubutare, gutunganya ayandi matungo nk'amazi n'ibindi? Vyokunda kwaba inkingi y'ivyo vyose gute igihe amakuru, inyigisho n'ibikoresho bigwezweho bishikirwa na bake muri bo kubera ubumenyi buke n'ubukene, kandi ari vyo vyotuma afata ingingo akagena imigambi akanayirangura mu buryo burashe? Abakenyezi ntibokwiyita inkingi mu burimyi no gukingira ibidukikije bazi ko batarashikira ivyo vyangombwa vyose bikenewe nk'uko biri gushika uno munsi. Inyigisho y'akanovera nuko abakenyezi boshikira uburyo bwo kwiteza imbere biracakeneye ibikorwa birashe kandi vyihuta by'abarongozi b'igihugu. Mu by'ukuri umukenyezi azoba yankingi y'iterambere mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu umunsi azoba ari muri babandi bafata ingingo za politika.
bakanatunganya ingene zishigwa mu ngiro, akongera agashikira n'ubwo bumenyi n'ivyo bikoresho vyotuma adakora ka mukozi ariko nka nyene ibintu. Umuhari Inamahoro warakengurutse cane iyugururwa icese rya banki ijejwe iterambere ry'abakenyezi bari bemerewe umwaka uheze nk'aya mango. Uhamagariye abakenyezi kwiyungunganya rero kugira ngo iyo banki igire ico ibunguye. Inamahoro yashaka kwibutsa cane abategetsi kw'icivugo c'umwaka baba bafashe kiba ari intumbero ya politike biyemeje gushikiriza imigabo n'imigambi iboneka yotuma umukenyezi aba muri bamwe bafata ingingo, bakanaronka ubumenyi n'uburyo bwo gutunganya imigambi n'ibikorwa, gutyo bakaba koko inkingi y'iterambere. Tuzobehinyuza muri vya bikorwa vyinshi vyiza biyemeje gukora muri rya nagurwa rikomeye ry'igisata c'uburimyi, ubworozi no gukingira ibidukikije, duheze tubone ko rwa ruhara umukenyezi ahamagariwe kurangura muri ivyo bisata n'ibindi bijanye n'iterambere rirama ry'igihugu cacu rwahawe ikibanza kibereye. Umuhari Inamahoro urindiranye icizere cinshi ingingo ziza gutangazwa uno munsi, ukaba usubiye kwifuriza abarundikazi bose umunsi mukuru mwiza.